Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Nimwe tugiye kubageza ko amakuru bigizwe ko biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka n'ubundi kuyavugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho tuza kubabwira ubutwari bw'urongoye ibitaro Hôpital Militaire de Kamenge. Hari intahe yatanzwe n'uherutse gukora ikibazo ku bitaro vy'abasirikare, akarorero keza cane kingene akazi ngo gakwiriye gutunganywa mu Burundi. Mu ndwi yahera ngo harakozwe ibibazo vy'akazi ku bitaro Hôpital Militaire de Kamenge. Ikibazo carakozwe bukeye amazina y'abagitoye aca aramanikwa. Mu mwanya wa mbere hari abidoze bibaza ko habayemwo ubusuma kubera batatahura ingene mu munsi umwe igikorwa cari caheze kandi abakoze ikibazo bari benshi cane. Mu nyuma abidoza akaba aribo ubwabo bashinze intahe ko atabusuma bwahabaye. Uwatangaje intahe yavuze ko yipfuza ko ivyabaye kuri Hôpital Militaire vyobera akarorero abakoresha ibibazo bose, akaba kandi yipfuza ko vyoha icizero urwaruka ko bwa bundi bishobora kuronka akazi kubera utoye ikibazo atakindi kigiyemwo. Yarangije kandi ashimira cane General de Brigade Marc Nimburanira arongoye ibitaro, ivyo bitaro ku butwari yerekanye. Ibi vyose nivyo tuza kugaruka ko n'ingene uyu arongoye ibitaro Hôpital Militaire de Kamenge yakoresheje kugira ngo aba bose bakoze ikibazo ngaho kuri vyo bitaro batagenda bidoga ngo habayemwo akamwana wa mama. Uti vyoba vyaragenze gute? Icambere, guhamagara abashaka akazi. Yarasohoye itangazo rihamagara bipfuza akazi mu bisata bitandukanye vy'ibitaro, yongera kandi aratanga umwanya wo kurondera impapuro zikenewe mu gusaba akazi. Utanga izo mpapuro zose vyari bitegekanijwe hagati y'igenekerezo y'icenda na 12 Gitugutu umwaka w'2023 bigahera ku igenekerezo ya 12 Gitugutu uyu mwaka. Itangazo naryo ryasohotse iminsi 3 imbere yuko ico kiringo gitangura. Ica kabiri, guhitamwo abakwije ibisabwa preselection de dossier, aho abandi baca basobanura bagasigaza amadosiye makeya. Kuri Hôpital Militaire bo bahisemwo gushiramwo benshi bashoboka kugira ihiganwa ribe nyaryo koko. Amatwi adusumira nuko abakoze iki kibazo barenga 2,000. Ica gatatu, guhitamwo abatora ikibazo. Hano umuyobozi mukuru wa Hôpital Militaire de Kamenge niwe watanguye kwerekanira ubutwari budasanzwe. Niwe nyene yihitiyemwo abatora ikibazo kubera ibisata vyakira abakozi vyari bitandukanye. Mu gisata cose yatoye abantu babiri badasangiye ubwoko, umuhutu n'umututsi. Umwe wese yategezwe gutora ibibazo 30, nukuvuga ko mu gisata cose hatorwa ibibazo 60. Ku munsi w'ikibazo Marc Nimburanira wenyene yacaza agatora ibibazo 30 muri bimwe 60. Ivyo 30 nivyo vyaca bikorwa. Abatoye ivyo bibazo babikoze kuwa gatanu baca barugaranwa ata amatelefone bafise ko uburenganzira. Barekuwe ari uko ikibazo gitanguye gukorwa kuwa gatandatu. Ica kane, uko ikibazo cakozwe kuwa gatandatu mu gatondo isaha 2, abakora ikibazo n'abakoresha bari bashitse aho bakorera barabaha ibibanza bicaramwo. Abakora ikibazo baratswe telefone n'ikindi cose bari bafise, umuntu yasigarana ikaramu gusa. Ikibazo catanguye isaha 8 n'igice gihera isaha 9:10. Ikibazo wame ngo kiroroshe cyane kuko wasanga ari vrai ou faux canke compléter une phrase. Urumva ni inyishu zitagira impari, ariko vyari bigoye mu gihe umuntu atavyitondeye neza. Gukosora ikibazo no kwerekana abagitoye. Ikosorwa ry'ikibazo no kumanika abagitoye vyakozwe uwo munsi nyene. Marc Nimburanira yatanze itegeko ryo gukosora ikibazo uwo munsi nyene no kurara bamanitse kugira bamwe baca bazana amazina n'ibiturire mu nyuma ntibize bishoboke.
Gukora ku mugaragaro, umuntu wese yariboneye amanota yaronse ku rupapuro yakoreyeko. Mu mwanya wa mbere ngo benshi bari bibaje ko batabikosoye ngo babimare kubera umwanya muto vyakozwemwo. Ati twese, uyu Ashingina yagize ati twese twaragiye baratweretse impapuro n'amanota yacu, twasanze vyarakosowe neza, aho ushaka amanota wese baramwereka. Urupapuro rwose twasanze rwakosorwa n'abantu babiri b'ubwoko butandukanye. Ikindi gikomeye baraduhaye inyishu grille de correction kugira umuntu wese abone ko batamurenganije. Abatoye ikibazo, icatangaje kurusha vyose ni ukubona abayobewe ikibazo tutokwibajije. Hari abakozi barenga 10 basanzwe bakora kuri Hôpital Militaire de Kamenge baje gukora ikibazo kugira baduze nivo yabo. Muri abo namenye umwe gusa, iyo haba ikimenyane ntankeka ko aribo bari kumenya. Hari umuvyeyi yari mu batoye ikibazo, umwana wiwe acaza gutora mu gisata se yatoyemwo ikibazo. Uwo mwana yarayobewe. Inshuti z'abatoye ibibazo, utaronse amanota ntiyabaye mu bamenye. Hariho igisata kimwe comptability kugeza ubu bataravuga bamenye ikibazo kubera baronse amanota make cane. Wa mbere ngo yaronse 6/30 gusa. Nukuri murakwiye ngo gushira habona ibi bintu, muze mugatera intege umuyobozi mukuru General de Brigade Mark Nimburanira, maze bikabera isomo abandi bakoresha ibibazo vy'akazi, kandi bigatanga icizere ku rwaruka rusigaye rutinya kuja gukora ibibazo vy'akazi kubera bihebuye ko vyose ari amanyanga. Namwe mugire akajambo mushikirije kuri General de Brigade Mark Nimburanira arongoye ibitaro Hôpital Militaire vyo mu Kamenge kubera ubutwari yagaragaje mu gutanga ikibazo c'abashaka akazi ngaho muri ivyo bitaro, kandi bigakorwa biciye mu muco. Kuri ya ngendo y'umukuru w'igihugu ko atagiturire canke se akamwana wa mama kagomba kuza mu itangwa ry'akazi, ahubwo akazi kagomba guherezwa abagakwiriye. Mark Nimburanira rero yakoze ibintu bidasanzwe n'uwo guterwa intege. Muri aya makuru kandi reka tuyabandanize ku bivugwa ko hari abibisha urwenge ko batanga visa kuri ubu bariko bararonderwa n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo umutekano. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bwasohoye itangazo rivuga kubibisha urwenge bemeza abantu ko bashoboye kubaronderera visa zo muri Amerika. Muri iryo tangazo, ubwo bushikiranganji butangura kumenyesha ko naho bwama buriko buributsa abantu kwirinda ubusuma bw'abantu babesha ko bariko batanga amaviza, buguma buronka babwitura kubibwe muri ubwo buryo. Ngabo basuma babwira abantu ko boja kurindira visa i Nairobi muri Kenya canke i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Nabo bavyumva bakagurisha utwabo bikarangira baronse visa z'amagendo. Ubwo bushikiranganji busubiye kwibutsa ko ari abasuma bakoresha urwenge. Inzira yo kuronka visa yo muri Amerika bica mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ni inzira yose yoza idaca mu buserukizi bw'ico gihugu buri Bujumbura n'ubusuma bweruye. Mu kurangiza, umushikiranganji Martin Niteretse yibukije ko abagizi ba nabi bariko bararonderwa, agasaba bibwe bose bafashe gutanga amakuru kugira izo nkozi z'ikibi bazicakire. Mwibuke ko mu minsi iheze hari ivyari vyatangajwe ku busuma bufatiye ku rwenge bwagwiriye muri Green Card. Umwe mu bibwe akaba arashinze intahe ko bamwatse umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Mu yandi makuru, gukora amasaha 24 ni vyiza, ariko twoba dusa n'abiroshe mu basuma.
Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe ku igenekerezo ya 2025 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 yagize ati genda murabe amabutike yo mu gisagara hagati isaha 11 aba yugaye ariko ahandi muri yase iyo saha niwo mwanya mwiza wo kudandaza none mu Burundi ngo twoshikira iterambere gute. Inyuma y'iryo jambo hari umwanditsi yaganiriye n'abadandaza bo mu gisagara ca Bujumbura yumve iryo bagona kuri izo zashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka. Umudandaza Jean Bosco ati natwe twari twifuza gukora amasaha yo mwijoro ariko turatinya kubera ikibazo cy'umutekano muke. Bumaze kwira abasuma binyegeza ahatabona kugira bambure utwo umuntu aba afise twose. Ikindi bompi bahurira ko ni ikibazo cyo kwiyunguruza kitoroshe mu masaha y'ijoro yitereye, bakavuga ko ngo gukora amasaha 24 ku yandi ni vyiza ariko twoba dusa nabiroshe mu busuma. Kugira ngo bikunde ko abadandaza bakora gushika mu ijoro, Jackie yabona ko ahubwo abashinga amateka bakomeza amategeko ashiraho ingingo zorohereza gukora urudandazwa mu masaha y'ijoro. Ayo rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dusikiriza. Sangiza kandi n'amakuru bagenzi aho baba baherereye hose kugira ngo atoja cikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana ibahezagire.